abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe. It was when the Pharisees and other people, baje kuri Yesu. they went to Jesus. Baramubwira bati mwega They mwigisha. told him, teacher, Kubera iki abigishwa bawe bihumanya bakarya badakaravye? why they eat with the dirty hands? Bo guhumana babona ko ari umuntu kurya adakaravye. For them to be cursed was to eat without washing your hands. Ariko Yesu arababwira ngo But Jesus told them, abantu banyubahisha iminwa yabo he says, your ariko people, imitima yabo iri kure yanje. he says, your people obey me with the mouth. Bansengera ubusa They call me kuko for nothing. inyigisho bigisha ari ivyagezwe n'abantu. For their teaching is for Abo people. bafarisayo n'abanyabwenge The b'ivyanditswe Pharisees and the wise people, bari barabwiwe na basokuru na they basokuruza were told with their grandparents yuko kizira kurya that badakaravye, you never eat without washing your hands. kandi binatwebwe barabitwigisha. And we also do the same. Twakuze mu miryango We raise up in the batubuza family gufungura when tudakaravye, they say don't eat without washing your hands. ariko twebwe But us, bashaka kutubuza kwandura ingwara. they want us to prevent us Mu from the gihe sickness. c'aba But bafarisayo for the Pharisees n'abanyabwenge and the b'ivyanditswe, wise people, bobo kurya for badakaravye them to eat without ibyo washing your basokuru hands, bari as barababwiye, the ancestors bari told them, bababwiye ko bazoba bahumanye. they told them it's the curse. Uriya adakaravye ko azoba When you ahumanye. eat with not washing your hands, you curse yourself. Kandi rero Therefore, ibi bari baravyubahirije, they did respect this one. baravyubaha They cyane, respect this. bakavyubahiriza They rwose respect it so much, gusumba ivyo Imana ivuga. more than what God says. Imana idufashe May cyane. God bless us. Vy'ukuri For there, abantu watu hari igihe twubaha cyane kuna wakati tunaheshimu ivyo sana abantu batubwiye, tunavyoambiwa na watu, ivyo abantu batubujije watu wakituongelesha tukavyubahiriza tunaheshimu hiyo gusumba zaidi ivyo Imana ivuga. yale Mungu anasema. Nibyo Yesu Ndivyo yabishe, Yesu amesema, arababwira ngo abantu banyubahisha iminwa kwamba gusa, watu wenu wananiheshimu kwa mdomo, wariko imitima yabo iri kure yanjye. bali roho zao ziko mbali na Ibi mimi. vyo gukaraba imbere yo Hii ya gufungura, kuosha mikono kabla ya kula, abafarisayo bavyita Wafarisayo walikuwa kwari nasema ukubaha ni Imana. kumheshimu Mungu, Umuntu ntahumane mtu kuko basogokuru maana mababu badutegetse gukaraba, wametuadhiri ngo hiyo. niho umuntu atoba ahumanye. Ku munwa gusa Kwenye mdomo bakumva ko bubasha wanasikia Imana wanamheshimu Mungu, bakaravya intoki, wanaposha mikono, ariko mu mitima lakini ndani ya mioyo kubaha Imana atabiriyo. hakuna kumheshimu Mungu. Yesu arababwira ngo Yesu akawaambia, bansengera ubusa unaniombea bure, kuko inyigisho maana bigisha mafundisho yenu ntibyagezwe n'abantu. hiyo ni sheria za watu. Gukaraba inyuma byari byagezwe Kuosha mikono ni n'abantu, sheria za watu, byari byategetswe ilikuwa n'abantu, ni sheria ya watu, ariko Imana nayo lakini Mungu irafise icyo tugomba. ana kitu anahitaji kwetu. Ikigomba Anahitaji nini? nuko imitima yacu Kwamba roho zetu ariyo yomwubaha imheshimu gusumba ibindi byose, zaidi ya kitu nuko chochote, imitima yacu kwamba roho zetu ariyo yokoga neza ioshwe vizuri, ikezwa gose kuoshwa vizuri gusumba gukaraba kuliko amaboko. kuosha mikono. Haleluya. Haleluya.